umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzahugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biraba kombi igihugu c'u Rwanda gihana n'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka hanini kwereko aravugwa mu gisata c'umutekano, aho kuri ubu mu ntara ya Kirundo ibintu vyo bitoroshe ku rubibe igihugu c'u Rwanda gihana n'igihugu c'u Burundi. Abasirikare benshi nimbonera kure kuri ubu bari ku rubibe Burundi buhana n'u Rwanda mu ntara ya Kirundo. Ni mu gihe haheze imisi mike inyuma y'ingingo y'u Burundi yo kugara imbibe zabwo buhana n'u Rwanda, abanyagihugu baba hafi y'izo mbibe babonye ubwinshi bw'abasirikare nimbonera kure ku rubibe rw'intara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu. Ishamba Cimeza rya Murehe muri komine Busoni ribandanya gushika mu Rwanda riracungerewe ku rwego rwo hejuru. Turaza kubabwira byinshi biriko biravugwa kuri no ngingo, ni mu gihe kandi umwe muri abo basirikare mu vyo yatangaje yagize ati dutegerezwa gucungera ku murango no mwijoro abanyarwanda bashobora kujabuka urubibe. Umunyarwanda wese yoza mu Burundi ngafatwa nk'umwansi, kandi batubwiye ngo dufata abafisi ibigwanisho, akaba ariko yabandanije avuga. Ni mu gihe kandi ngo ubwoba ari bwinshi, bamwe batinya abandi hahakwa kuba ukwagirizanya. Murano makuru turaza kugaruka ku kungene igisirikare c'u Burundi kuri ubu gipanzwe, ingene bipanze kuri ubu igihugu c'u Burundi gihana n'u Rwanda biteguriye ko umwanya n'umwanya umwansi ashobora kubinjirana. Murano makuru nivyo tuza kugaruka ko mu buryo burambuye, ingene amategeko yavuye hejuru mu gisirikare mu biro bikuru kwa Prime Niyongaboho muri Etat Majoro, ibintu vyahinduye isura. Barabandanya kohereza kurungika ibigwanisho kuri abo basirikare barungitswe, nako kandi hariko hongerezwa umubare mwinshi w'abasirikare baje gucungera cyane cyane aho igihugu c'u Burundi gihanira urubibe n'igihugu c'u Rwanda. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, gusa imbere ko tubigaruka ko reka tubanze tubabwira yari karavugwa mu gisasa c'ubutunzi, aho ngo Oberi ikwiye gutunganiriza abadandaza benshi yataye mu rudubi. Ni mu gihe mwaka uheze Oberi yoba yarahenze abadandaza batari bakija mu masoko yandika abo basanze ngira bagize bene ibibanza ibasanzwemwo. Intumbero ngo yari yo kuduza amakori ikura mu masoko. Ubu naho vyahindutse, vya bibanza vyasubijwe bene vyo bari babikotesheje. Abo nabo baca bashaka kwirukana babadandaza bari babakoteye bakemera kwandikwa na Oberi. Ubu turiko turaronka ubutumwa buva mu masoko menshi cyane, harimo Kamenge, Ngozi, Gitega, Makamba n'ahandi. Ni magabo abadandaza bo bari mu marira kandi nta kosa bakoze, ahubwo ngo Oberi niyo yabateranyije nabo bapangiye. Birakenewe kandi ko Oberi heza ayo matati yashizeho. Ni mu gihe Jean Claude Manirakiza arongoye Oberi nawe asabwa kuva mu gacerere agatabara bano badandaza yahenze. Tugiye kugaruka ku makuru ariko haravugwa cyane mu gisasa c'umutekano, cyane cyane ku rubibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda mu ntara ya Kirundo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tuzocikanwa na dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa na biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Mu ntara ya Kirundo abasirikare nimbonera kure ni benshi ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda. Ishamba Cimeza rya Murehe muri komine Busoni ribandanya gushika mu Rwanda, naryo riracungerewe ku rwego rwo hejuru. Kubw'amasoko yacu nyene yo mu ntara ya Kirundo, urubibe rwose ihana n'u Rwanda ruracunzwe n'abasirikare hamwe nimbonera kure, cyane cyane abasubijwe mu buzima busanzwe. Si uwo ari we wese ngaja ku rubibe, indongo zatuye abahoze ku rugamba, ni ukuvuga bazi gukoresha ibigwanisho, akaba ariko bisigurwa n'umwe mu basirikare barungiswaho. Ayo masoko nyene hatomora ko izo mbonera kure nazo zambara imyambaro ya gisirikare n'ibigwanisho cyane cyane mw'ijoro. ngo gutyo izo mbonerakure zigendera ku mategeko y'indongozi mu gisirikare nk'uko bivugwa n'umunyagihugu wo ku mutumba Munazo muri zone Gatare muri komine Busoni. Ati turabona mu ijoro cyane iwacu imunazi vyanzo
bacungera uwo wese yojabuka urubibe yerekeza mu Rwanda canke ava muri ico gihugu c'umwansi nk'uko babivuga, akaba ariko bimenyeshwa n'irindi soko ryegereye iyi dosiye. Iryo soko kandi ritomora ko muri izo mbonerakure harimwo izo mu zindi ntara zaje gufasha. Nibaza ko abashasha baje bava mu ntara zidahana urubibe n'u Rwanda nka Muyinga, Karusi n'izindi. Igikorwa ngo ni ugucungira uruja n'uruza ku rubibe kuva mu mazone yo mu makomine ya Ntega, Bugabira na Busoni. Ati twahawe itegeko mu nama yakoreshejwe n'indongozi za CNDD FDD mu ntara ya Kirundo ku mbonerakure zo mu makomine yose muri iyo ntara. Twahuriye muri zone kiri muri komine Bugabira ku igenekerezo 13/0 uwu mwaka nk'uko bivugwa. Dutegerezwa gucungira ku murango no mwijoro abanyarwanda bashobora kujabuka urubibi. Umunyarwanda wese yoza mu Burundi afatwa nk'umwansi. Batubwiye ngo dufate ibigwanisho. Ubwoba ni bwinshi, bamwe batinya abandi ko hahakwa kuba kwagirizanya. Abanyagihugu bo ku rubibe babayeho mu bwoba bwinshi. Turafise ubwoba ko bazotwageza ku karenganyo gukorana n'abanyarwanda cane cane ko dufiseyo imiryango. Ayo makuru nyene atomora ko umurundi wese yikezwe ko ubucuti butoyi n'ubwo hoba kuri telefone n'abanyarwanda ategerezwa gufatwa. Imbonerakure ziducunga ku murango no mwijoro nk'uko bivugwa na Serugo n'ubwoba bwinshi. Abanyagihugu bo mu makomine ariko urubibe bararuhishijwe ngo n'izo ngingo z'urutavanako zo kugara imbibe. Abanyagihugu bo mu ntara bo mu makomine ya Bugabira na Busoni bemeza ko baruhishijwe n'iyugara ry'imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda. Ati turahungabanywa n'ivyo bibazo, twavuga ko abategetsi b'Uburundi badakunda abanyagihugu babo, akaba ariko vyidogwa n'abanyagihugu bari ngaho nyene. Abo bavuga ko bakora urudandazwa ndengambibe, abandi nabo bakemeza ko baje kurondera akazi cane cane ko bavuga ko baronka amafaranga arenga incuro zitatu yo baronka mu Burundi. Bo bakaba basaba iyugururwa ry'imbibe mu ntumbero yo kureka abarundi bafashwe impiri batembere mu mwidegemvyo mu gihugu cabo c'amavukiro. Tubibutse ko mu minsi iheze urongoye umugambwe wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ari we yasozereye inyigisho zari ziriko zirahabwa urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD imbonerakure, aho hakaba hari mu ntara ya Cibitoke aho zari ziriko zirahabwa imyimenyerezo ya gisirikari harimwo no gukoresha ibigwanisho bicira umuriro. Ni mu gihe mu giharo umunywanyi wa CNDD FDD bivuga ko yakomerekejwe agiye ku maziko y'uruyoya rw'umwe mu banywanyi b'umugambwe SNL. Everine Sahawu agwaye ibikomere ku maboko no ku mutwe. Uyu yatewe amabuye aranacumitwa. Uwo munywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi yatewe n'abanywanyi n'ubundi ba CNDD FDD. Igicumuro ngo Rudende yakoze no kuja ku mugirwa wo gufuba uruyoya rw'utavuga rumwe n'ubutegetsi, hakaba ari kugenekerezo ya 14/0 uyu mwaka w'2024. Kubw'ababanyi b'uwo munywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi yakomerekejwe n'amabuye hamwe n'imbugita yatewe n'abantu bataramenyekana ngo vyabiriye mu gacimbiri k'igongo ku mutumba Murembera, ni muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Abantu bataramenyekana bamukomerekeje n'amabuye ku mutwe imbere yo kumukomeretsa ku mata hakoreshejwe imbugita. Uyu kandi akaba yaratewe atashiwe mu kigwati kiri muri ako karere nyene nk'uko amasoko yacu abivuga. Ababanyi biwe bakaba bikeka ko umunyamabanga wa CNDD FDD ku gacimbiri kigwate Esperance Ndiritiro kuba ari we yatunganije ico kibi kigayitse, kuko ngo yari yamubujije kuja muri uwo mugirwa wo gufuba no guca ku mazi uruyoya rwa Lionel Habimana umunywanyi wa SNL umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu Burundi. Ibikorwa vyabo vyahagaritswe kuva mu mwaka uheze w'2023 mu kwezi kwa Ruheshi. Abo bakaba babona ko ukutihanganirana bigomba bishinga imizi muri komine Giharo. Birashobora kandi kurenga inkombe kuko abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD ngo ntibacihangana. Tubamenyeshe ko mu mwanya wa mbere Esperance Ndiritiro na Amos Bizimana umukuru w'umutumba Murembera bari babujije se w'urugo
urwo yagufuba ico kiziga atinjiye mu mugambwe uri ku butegetsi. Yakomerekejwe we akaba abandanya avurirwa muhiriwe inyuma y'imisi mike yamaze mu bitaro vya zone ku bw'abanyi biwe nk'uko babitangaza. Mu yandi makuru reka tuyabandanirize ko yariko aravugwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho i Goma abasivile batari munsi ya 200 bishwe. Abasivile batari munsi ya 200 harimwo abana n'abakenyezi barasize ubuzima mw'ibombe yaturitse ku wa kane mu gitondo mu gisagara ca Mwesi kiri ku birometero bishika 100 uva mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. Intambara zikaze hagati y'igisirikare ca Kongo gifadikanije n'imisore y'inkorabara ishigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo n'abaroberi ba M23 ziravugwa muri iyo zone kuva kuri uyu wa gatatu. Igisirikare ca leta n'uwo mugwi w'abagwanyi vyagirizanya kwica abasivile. Ku gitangazo ry'igisirikare ca Kongo ryashizwa habona kuri uyu wa kane ku mugoroba, ikibazo cyo mu bwoko bwa mortier Jean 20 caratewe mu gisagara ca Mweso ku nzu gihitana abasivile 19 n'abandi 27 barakomereka. Urwandiko rukaba rutomora ko iyo bombe yatewe n'abagwanyi ba M23 bagomba gufata ico gisagara kiri muri sheferi ya Bashari iri muri territoire ya Masisi mu ntara Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo. Kubwa Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'igisirikare muri Nord Kivu, ico gitero ca M23 caraburijwemwo n'igisirikare kigenzura iyo zone. Ni mu gihe Bertrand Bisimwa ajejwe ibya politike muri M23 we avuga abantu 200 bishwe hamwe n'abandi benshi bakomeretse batazwi igitigiri. Akaba yagiriza igisirikare ca Kongo karico cateye ayo mabombe kugira ngo kibone ivyo cagiriza M23 kandi ayo mabombe yahitanye ubuzima bwabo abasivile. Izahitanywe n'amabombe yatewe mu gisagara ca Mweso hakoreshejwe indege z'intambara n'ibikoho binini vy'urunani rw'igisirikare ca Kinshasa n'abantu 200 bapfuye banyagihugu ataco bazira. Harabandanya kandi kurondegwa bapfuye bose bikaba vyemezwa na Bertrand Bisimwa ku rubuga X rwahoze ari Twitter. Umwe mu banyagihugu babaye muri ivyo yavuze ko akiri mu mabaro. Yagize ati naharuye ubwanje bapfuye 10 n'abandi benshi bakomeretse. Muri abo bapfuye harimwo abana, abakenyezi na baserugo. Ngo biragoye kumenya nimba ari M23 canke ari FARDC bateye ivyo bibombe. Amasoko yaho nyene akabona ko izo mpande zibiri zatakaje bitari bike. Gushika ku mugoroba kuri uyu wa kane kaba yacumvikana amabombe n'ibikoho binini mu misozi n'imicungararo yihanamiye igisagara ca Mweso kubw'abashinga intahe. FARDC n'ikiroberi cakera c'abatutsi casubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021 cagiriza leta ya Kongo kwitashize mu ngiro ivyo yiyemeje ku kwinjiza abagwanyi bayo mu nzego z'igisirikare. ntibahengeshanya kwagirizanya kandi honyangwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara yabonetse mu mwaka uheze uvuye ku biganiro vy'abakuru b'ibihugu vy'akarere vyabereye i Nairobi muri Kenya ni Rwanda mu gihugu ca Angola. Rero niyo makuru yaragezwe ko yari kavugwa mu gisata cy'umutekano. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonde ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo batuja bacikanwa nayo ariko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakura bari ko aravugwa mu gateka kazi na muntu. Imigenderanire y'andi makungu, politiki, ubutungane n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, vyose ntuze gucikwa n'Umuhuza TV. Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.